urwego rwo kwivura basi bakaba ari abaparakomando eka ubuhinga bwabo ntiworaba. abakozi bayacokiwe ariko kandi b'ingofero zirabura ni bamwe barasa bakoresheje bya bigwanisho bya rutura bimwe bikomakomeye atari ibinkoho bigendanwa mu mirimo ya misi yose. Mubakomere amashyi menshi cyane. bakoresha muzinga, aba nabo barashisa muzinga. hariho ikindi twaba turiko turabona burya ngaha muri iki gihugu hariho abigeme mu mutwe w'iwabo avuga ati nzoja kubaka ku muhungu duce twahukana duce tugabura amatungo yiwe. bariho avuga ati jewe shaka kuzoja kururya muhungu ninashikayo tuzoca twahukana hanyuma tugabura rya amatungo afise. Mwebwe abakenyezi, mwebwe abamama, muhanure abigeme, abana mwibarutse, hanyuma abacamanza baca urubanza bakurikiza ingingo, kuko turamaze kubibona ko ivyo bintu biriho. Tumaze iminsi twumva abagabo bidodomba ngo abagabo mu gahinda, ariko nagira ndabarya kara mwabagabo, nimwiyumvire umunsi wosanga intare iri kuri dodomba ngo bayigize nyabo. Nimuvyiyumvire, umugabo niwe agaba, niwe serugo. Mbwira usaze serugo avuga ko ari mu gahinda, urwo rugo ntigwapfuye. Umugabo niwe ategereza gutora umuti w'ibibazo byose biri mu rugo, niwe abazwa urugo. hariho ikindi twaba turiko turabona burya ngaha muri iki gihugu hariho abigeme mu mutwe w'iwabo avuga ati nzoja kubaka ku muhungu duce twahukana duce tugabura amatungo yiwe. bariho avuga ati jewe shaka kuzoja kururya muhungu ninashikayo tuzoca twahukana hanyuma tugabura rya amatungo afise. Mwebwe abakenyezi, mwebwe abamama, muhanure abigeme, abana mwibarutse, hanyuma abacamanza baca urubanza bakurikiza ingingo, kuko turamaze kubibona ko ivyo bintu biriho. Tumaze iminsi twumva abagabo bidodomba ngo abagabo mu gahinda, ariko nagira ndabarya kara mwabagabo, nimwiyumvire umunsi wosanga intare iri kuri dodomba ngo bayigize nyabo. Nimuvyiyumvire, umugabo niwe agaba, niwe serugo. Mbwira usaze serugo avuga ko ari mu gahinda, urwo rugo ntigwapfuye. Umugabo niwe ategereza gutora umuti w'ibibazo byose biri mu rugo, niwe abazwa urugo. Hariho ibintu je mpora mbwira abantu, reka ndabereke ibintu bishobora gushikira umuntu wari we wese. Umwana w'imyaka 4 arashobora gusobokera se wiwe akamumata ikofe, se wiwe yasamaye, kandi ndababaza, none se wiwe aciye avuga ati nanje ntegeza kwihora, ugasanga ariko barasiganwa n'uwo mwana baca mu ntebe munsi y'ameza basiganwa, uwo se wiwe avuga ngo mpaka nanje ndakwihorera gukubita, agaca haza umushitsi agasanga umugabo yabize ivyuya asiganwa n'umwana wiwe ngo amukubite. Nimumbwire umushitsi abajije ngurabona ngo umwana navyaye ngo ankubise ikofe, ninde ari mwikosa? Abagabo igituma dutegerezwa none ico bitagura habera umugabo n'igiki, ni mu bigoye nyene. Ntushobora kubura iserugo uvuga ngo uri mu gahinda. Umukenyezi ni inarugo nawe uri serugo, tora umuti w'ibibazo by'umukenyezi wawe, kuko kesha aho babiva n'abagabo bashaka gufata abakenyezi babo nk'uko umenga n'ibikoko batunze. Umukenyezi n'umuntu
umugabo ariko ari mu gahinda azazi wanje tubivugane ndamuhanura ndamwereka ingene bigenza arabe ku rugo rutubaka. Umugabo namenye ko ari wagaba mu rugo, namenye ko ibibazo byose ari mu rugo ari wabibazwa ntawaririra. Aho ndabibabwira abagabo, muri abagabo muri mwe mwaratanze ibihoho nimureke kubaka ingo. No kuvuga ngo wazanye umuntu ngo aca gushira mu gahinda. Izi ni impanuro abasore. None reka ndababaza, ubwo rubanza n'Imana yaruciye. Adamu na Eva so yagiye kwaha icamwa ntiyamuhaye akarya. Imana ije Adamu aburanye byageze gute? Imana yarahaye rezo Adamu, ahubwo yarahanwe ati ko umugore yakuzaniye ukemera ukarya kumva uno munsi. Imana ntiyaruciye, yarigeze ihukuri Adamu kandi ari we serugo. Umugabo wese rero urugo rwiwe tubone rupanze neza, tubone rupanze. Hanyuma nivyanka birashobora kwanka mugabo nkaje kwidoga nace mu nzira atidoze. Ngo ni muntu ntunganiriza. Hariho ikintu yavuze ngo hariho umunsi mukuru w'ibiti, ngo hariho umunsi mukuru w'inzu, ngo hariho umunsi mukuru w'abigeme, ngo w'abakenyezi, ngo abagabo nabo nibaduha umunsi mukuru. Nimuwihe ubugabo ntibwihabwa, ubugabo burihabwa. Bashaka ko tuzoza muri stade gute? Bashaka tuje muri stade? Jewe ndazi yuko ntashe muhira bacavuga ngo paparaje. Je ndabizi, ndazi ko madaba acavuga ati wumvise paparaje. No kuvuga abagabo nituhabera abagabo. Nimwe abagore mwaje kutugaba. Nagadabwire hariho ngo umugore yigize ubugabo bwiga bigihe kimwe. Hanyuma umugabo yabibonye kera ngo acamubwira ati ntaco we ko abaye umugabo mu rugo kuva ubu ni uzoryama hajya kumugwinjiriro. Abinjiye ariwe baramutse. Hanyuma umunsi urizi umugore ati yego aho kwaryama biragoye nanje ndaharyama. Hanyuma umunsi urizina haca hatera ifyisi. Ubwo rufyisi rero rwaraboroga rukaboroga. Wa mugore agumvise kwegereje muhira ngo hewe wibugende guje gutera igoro rufyisi. Umugabo ati ntiwavuze kuri umugabo genda nawe muhangana. Umugore aranka. Umugabo atatora icumu ati reka nigire jewe ndinda. Hanyuma yafyisi asangira arenganye acafata icumu aritera mu gitoki ngo ndaguhayesha ngo zoza kukurabe. Wa mugore gurayisha tego ndayishe ngo bwabunda abagabo muri bikoko. Umugabo rero nyamugabo niyerekane kwashoboye. None uno munsi rero nababwire dushaka ingo umugore azana n'umugabo akazana. Twese dushire hamwe kuko umuryango n'umwe. Nta mutegetsi wo kwicara aza kuvuga ngo mpa amavuta naje no kubaza none wewe kuri nawe umuntu nkanje wewe nawe wazanya ngahe? Umukenyezi azane n'umugabo azane dushire hamwe twubake umuryango. Ico gihe nta ngorane tuzogira kuko ntakuzurumya ntuzonzuruma. Dushire hamwe twese twumve yuko twubatse umuryango wubatse atanumwe aruta uwundi. Ingorane dufise mu gihugu, ingorane twagize nuko abantu benshi bamabumva ngo kugabura ibiti. Abarundi ni miliyoni 12 tugabura ibiti biri mu Burundi turiko twokwigwa. Ubusigara cagira gute? Yarenganijwe kuko indongozi z'igihugu, indongozi nkuru naraharuye neza ntizishika 200,000 mu miliyoni 12 z'abantu. None ivyo 200,000 wewe wo kugira ngo ugaburire miliyoni 12 zirenga, ugaburire 200,000 ngo bagaburira gute? Duce tugira ministeri imwe itwagwe n'abantu 100,000. Niko twoca tugira. Ntimuze rero muze murumva ngo gukumirwa ngo no kugabura ibiti.
ahubwo ni vyiza ko umuntu arongoye igisata ico arico cose atunganiriza abenegihugu atanumwe akuyemwo. Dutora umwe, abarundi bose barangana, abagore n'abagabo bose barangana, haraba umwe rero agenda gutwara igisata. None niyo bari umukenyezi, abagabo bacava muri ya gisata bakitwimye, niyo bari umugabo, abakenyezi bacava muri ya gisata bakitwimye. Ahubwo igikenewe nuko tubona yuko abantu barongoye abandi araba ariko batunganiriza abenegihugu bose atawanja wangura. Ico nicyo kintu ca mbere twovuga, kuko n'abakenyezi naho twavuga tuti ngira ngo ibisata byose by'igihugu bitwagwe n'abakenyezi gusa, ntibokwigwa. Rero dutangure kuza turumva itunganywa ry'igihugu ko atari amagaburanyama. Turondera intwari, turondera abahizi baduserukira muri ivyo bisata bitandukanye. Keshi kubera Imana twayihaye ikibanza ca mbere, hari habo twokwigana. Umukenyezi yo kwigira inama mu bijanye n'agatakazi na muntu, akavuga ati je ngira mere nka Estera ubwoko bwabo bwari bwararenganijwe bagira babumare bwose. Umwami bamaze kumuhenda arashirako n'ikidodo. Estera yari umwamikazi, aremera ry'umutima amenyo kuko byari bimujijwe kuja mu ngoro y'umwami atagutumyeko. Ararya umutima amenyo, aragenda arahendahenda umwami gushikaho bwa bwoko bwabo bukira. Murumva yuko yavuze ati mvuma nemera mfe mugabo mfe ndarivuze. Kandi rero yaremeye, aragenda aravuga ubwoko bwabo burakira. Umukenyezi rero nyawe nuwubona ha abantu barenganijwe, akarya umutima amenyo, agenda akabwira ababijejwe ati renganura barya abantu. Mwigane ba Estera. Umukenyezi w'umurundikazi niyigane Debora. Bari baracinyijwe bene Israeli, abagabo barananirwa gushika baza gusaba umukenyezi yitwa Debora kugira ngo abe ari warongora urugamba. Debora ndamukunda cyane kuko yacabwira ati ego nivyo ndaza kurugwana, mugabo umenye ko vyandikwa ku mukenyezi bitandikwa ku bagabo. Abagabo baravyemera, baraneshejwe, umukenyezi abari wahagarara. Turafise ga mu Burundi ba Debora. Twarabonye namujandi yabaye nka Debora. Twarabonye riri ku mutima ga mu Burundi, abemeranye bagahangana n'ibikogwa. Namujandi yaremeye hangana n'abakoroni aragwana. Riri ku mutima, umwami yatanze abadagi bakiriko bararondera ingene bacinyiza Uburundi babucamwe imice, ariko yarahanganye nabo kuko uwari ku mwami yarakira umwana. Riri ku mutima, ntaho ataniye na Debora. None abakenyezi muri ngaha nimutahe namwe muvuga muti kuva ubu ngiye kuba nka Namujandi, ngiye kuba nka Riri ku mutima, ngiye kuba nka Debora. Ariko rero hariho n'abandi bagore atawo bigana. Hariho umukenyezi yitwa Jezabeli, yari umwamikazi nawe nyene. Uwo Jezabeli niwe yarenganije umworo yitwa Naboti. Yari afise umurima, umwami ashaka kuyihagira amubwira ati uwo murima niragi ry'abasokuruza sinowutanga. Uwo mukenyezi Jezabeli abonye umwami yashavuye, acamubwira ngo ushavujwe n'ubusa, reka ndakwereka ingene tubigenze. Yaciye adendereza wa mukene Naboti, amudendereza ngo yatutse umwami n'Imana. Baca baramwica kubera umukenyezi gito yitwa Jezabeli. Ntagiye uzokwitwa umwigeme wiwe Jezabeli basha, byaribaye nabi. Mu Burundi turafise abakenyezi koko babona ineza y'abenegihugu. Asishobora kudeha kuvuga ina Burundi yarabonye abakenyezi bari barakumiriwe bagwaye indwara zo mu kigo ari ukwinyegeza gusa, ariyumvira ingene yobatabara. Ibitaro ibigajya hirya niho biri,
yaravyubatse arabafasha, none izo ngwara ubu zisigaye ari umugani ngaha mu gihugu cacu. Uwo yaritaye akavuga ati abakenyezi nabo bave mu gukumirwa baje ahabona. Murazi mu ngo iyo hatabonetse ikibondo akeshi mu muryango bavuga ngo urya mugore ntaco yaje gukora, bakamukeba, kandi umwana avyagwa na babiri. Mugabo ucumenga umukenyezi ntacamuzanye mu rugo, niwe usanga baturubika. Yarabiravye naho nyene arita ku rutare, ararondera amufata umugongo. Abakenyezi bavuye mu gakengere ni benshi kubera uko kwitwararika yuko abakenyezi nabo batoba aribo baja mu gatwengo. Ico no basaba abakenyezi, muba ba mbere mu gukingira urugo, muba ba mbere mukingira urugo, kuko burya mworaba neza mugasesangura ibintu vyinshi vyonona muzosanga biri mu biva mu bakenyezi. None abahabara n'abagabo ubu abagore barata ingo zabo bakagenda kurondera abandi bagabo, kandi ntibaja mu misore. Nimwaba mushaka ko ingo zikingirwa, ni mwebwe abakenyezi ubwa mbere. Iyo umukenyezi afata neza urugo, genda musome muri Bibiliya mu gitabo c'imigani, umukenyezi w'inkerebutsi, umukenyezi w'umuhizi, umugabo ngo umutima wiwe uguma kuri we. Mugabo uri umugore gito, umugabo wiwe umutima wiwe woja kuri wewe gute? Acaja gusuma ahandi. Abakenyezi gerageza mukingire ingo zanyu, nimwe mujeje kuzikingira, kuko hariho ingwara yeze usanga abakenyezi ava haja hana hariya. Iyo ntimanuro ndabahaye kandi izotuma izingo zacu zikomera. Ibi bintu byo kumira abakenyezi si ivy'iwacu ngaha mu Burundi, kuko mu Burundi dusubiye mu kahise kacu umukenyezi niwe yarafise uruhara rukomeye no mu nzego z'igihugu. None umuntu ari we yarafise uburenganzira bwo gutora uwuzo w'umwami. Hari iteka riruta iryo, umukenyezi mu Burundi niwe yarafise uburenganzira bwo gutora uwuzo w'umwami. Umukenyezi mu Burundi yitwa inarugo. Ariko ivyo vyo gukumirana bizanywe n'igikoroni, ntimuze musubiye kugwana ingwano aho zitari. Ego nivyo hariho ikumirana ryaciye riza mu mashure, kubera ayo mashuri nibo bayazanye. Ariko uno munsi turanezerewe ko abakenyezi abigeme mu mashure mbere nibo benshi, kandi nibo basigaye baba n'abambere. Mpora ndabibona, no kuvuga yuko tugeze kure ntidusubire kugwana ingwano zitabaho. Twebwe abarundi two kwisubira muri kahise kacu, muzosanga ingo zacu zimeze neza, kuko umukenyezi yamye afise agaciro. Ubu ntitugitanga amahera atagiye gukora igikorwa kiboneka n'ifoto yibona. Nico twazanye ikintu citwa petebeya, tubwira tuti uzokora iki gifise ingaruka yihe. Iyo ngaruka niyo dukeneye, resultat. Rero forumu nimwamugomba kubaka amabarabara, zana iyo petebeya tubahe. Mushaka kubaka amashure, zana iyo petebeya. Sinzi ko muvyo twabatumye harimwo kubaka amashure, ahubwo tubabwira tutabakenyezi muje hamwe mu mwunge runani, ku buryo mugira ico muterereye mu gihugu, mwese ivyumviro vyanyu bigashika mu gihugu. None kugira inama, ugira inama kugira ukora ikintu. Uragenda babwire yuko n'abashikiranganji namaze kubamenyesha ko nta mahera tuzokwiga dutanga y'inama, dutanga amahera yo gukora igikorwa. Inama niyo gutegura ico gikorwa. Nta mahera rero ubu mu gihe ca leta azotanga kugira inama uterekanye ico ugiye gukora. Ico gikorwa rero nico dutorera amahera, kuko turi mu gihe c'iterambere. Uno munsi tuba tuti Uburundi tubukura abaha tubushire hajya hirya. None twicaye mu nama twabukura ngaha tubushira hirya gute? Dutegereza kubona ko igihugu cahinduye isura. Twicaye mu nama mbwira ingari igihugu kizohindura isura. Ubu dukeneye ko amahera y'igihugu asohoka agiye gukora ibintu. No muri forumu rero namwebwe murabe ico mujejwe, muce muzana
za petebeya nababwira mugabo muvyumve amahera asohoka agiye gukora kijya gikorwa umuntu azobona n'amaso ntasohoka agiye mu nama. Ikindi no bahanura nk'abakenyezi aha ababonyene bari ngaha umwe wese yotanga 1,000 muri forum bya bikwiye. Nimwiyumvira abakenyezi bari mu Burundi bashika 7,000,000 rero mega zirarenga 7,000,000 umwe wese atanze 1,000 mwumva arangahe umuriyaridi forum ntiyo cikora. Nimuvyiyumvire kandi kugenda tugiye gukora buziterambere umukenyezi wese yoterera forum 1,000 gusa nta namusteri shika none gusororera forum agafanta ni bibi ko ari iwanyu genda guhera ku bucimbiri forum uyiterere none ubu n'urunani no gukorera hamwe. Rero ico nashaka kubabwira nuko mwomenya yuko uvuze umukenyezi ubuvuze n'umugabo. Hari inarugo kuko hariho na serugo. Iyo urugo rwubatse nabi muba muri nyakatsi bituka umugabo. Abagabo muvyumve muri ngaha muba mu nzu ya nyakatsi muryama ku busambi bituka umugabo. Mugabo urugo rurimo umwanda atamashurwe hateye bitukwa inarugo. Twumve rero yuko inarugo na serugo bubakana bakaba bumwe kugira ngo bubake umuryango. Rero nico gituma nagomba gusaba abakenyezi ko mwavuze agateye akazi na muntu tubanze turabe abo dufise kwicitegererezo. Uko mubibona barashagije iraya yitwa korona y'ibidike babaduha urugero turinako mu gutambuka y'agakura k'imbere yayo. No muri yo rero n'abagabo gusa harimo n'abapfasoni n'abigeme babishoboye kandi babikora neza cyane. Tukura nabo mu gisata cy'urwego rwo kwivura basi bakaba ari abaparakomando eka ubuhinga bwabo ntiworaba. abakozi bayacokiwe ariko kandi Ubahe amashyi menshi cyane. Bakomera amashyi menshi cyane. Urabibona ko ibyo twababwiye atari agaseseshwa rumuri. Urabona ko umugere n'umwe ingufu ni zimwe eka birateye igomwe. Oya barize kabisa. Kwa Kiswahili wanasema eti jeshi letu imesoma kabisa. Fanane. Kumbe. Aba ba kabiri nabo ingofero z'urwatsi rubisi n'abaparakomando bamwe bakoroka ku migozi barengana ku migozi atangorane n'imirimu. Ingabo z'igihugu zikoroka ku migozi barwanira bakoroka ku migozi. Aba bagira gatatu nabo b'ingofero zirabura ni bamwe barasa bakoresheje bya bigwanisho bya rutura bimwe bikomakomeye atari inkota zigendanwa mu mirimo ya misi yose. Mubakomere amashyi menshi cyane. Bakoresha muzinga aba nabamwe barashisa muzinga nta muzinga bamwe cyabigwanisha rutura n'abambaye ingofero zirabura. Twobibutsa ko urwego rwo kwivura basi rufite amakategori yose abari imbere n'intwazangabo hariho ibisongerezi n'abasirikare. Murakoze cyane. abapolisi kazi barashitse nk'uko mubibona wazangamo majoro
umugero umwe baraberewe ijisho rimwe ukuguru kumwe ukuboko kumwe kandi bagumana ingufu berekane yuko igihugu kiguma kibitwararika. kugira ngo abakiri bato babigeme murabibonye yuko izi nzego n'ukuri ziteye igomwe kuzinjiramo urabona ko ari iteka ridasanzwe na jewe y'abakiri muto no mugahinyanywe mugabo karabaye aya ntararengerana mwararonse abana mwobarungika bagakorera igihugu cabo ko mwebwe bitakunze ariko abo mwavyaye mu Burundi. Majoro da polisi Sibomana mwavuze ngo ntibitwa abagore abo bitwa gute